ku kiganiro kidasanzwe nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yakoze kuri Jeune Afrique aho yakuriye inkoni ku gishitsi amakungu nabibaza ko agiye gushira amasezerano ya Washington mu ngiro aho yavuze ko adateze na gato gukurayo ingamba z'ubwirinzi ni mu gihe hari ibihano vyinshi bivuga ko bimutegereje ariko akavuga ko adatewe n'ubwoba navyo ahubwo ari bikangisho gusa kuko ngo nta nyungu babona ku Rwanda ariko ngo impamvu bituma Kongo batayifatira ibihano nuko ngo ari ibintu vyinshi bafisemwo inyungu muri Kongo ku bwawo nigiko bivuga ko kandi mu kuva muri Kongo yagiye avaho kenshi ariko akavaho bisa naho avuyeho temporary avuyeho zagateganyo zikiye gitoya yabaga ari igihe tuvuge nk'igihe c'abarurankunda Rurankunda yaguzwe ifaranga Rurankunda yarinjiye mu ishamba ararwana ari Kagame umushizeho ararwana ngo agera ahantu Rurankunda atangira gusa n'ugize initiative yiwe wenyine atagikurikira amabwire ya Kigali co cagiye mwumva atangira kugira politike yiwe Obasanjo baraza baramusura Kigali maze kwibonera avuga ati uyu muntu arashobora kuzakora ibyiwe ntazajera baramudandaza babaza Kabila ngo se no kure Rurankunda wo mbiki rero sinumva umuntu watewe uko bovuga ngo nawe agomba gufatirwa ibihano President Kagame ntiyavuze ibihano azofatirwa we ko arafatirwa ibihano kuko yateye igihugu c'abandi nao ico kintu ca FDLR reka nkubwire FDLR ni ingabo zasize n'ingabo za FDLR yabayeho nyuma ya genocide bamaze kugera muri Kongo FDLR niho yabayeho ntabwo FDLR bisigura ngo naba genocideri oya Amerika imaze kumenya ko ari uko ikura FDLR mu mutwe w'iterabwoba ejo undi muri no ingarishize hasohotse urutonde rw'imitwe y'iterabwoba ku isi yose FDLR ntiyaje kuri urwo rutonde ugenda ubitoza uzokora kumwira M23 irimo uno munsi Kagame yovuga ati tusubire hari ahantu nkeka FDLR dufashanye na leta ya Kongo tuyihige ndabizi ko munsi Kisekiti yomwemerera kuko nta nyungu afite kuri FDLR ntacumariye ariko se iyo FDLR iriyo wumva ngo FDLR namabuye y'agaciro izo ngamba z'ubwirinzi bw'iwavuga ngo ntazikuraho ni ingamba zikavaringa amabuye y'agaciro no munsi hari kibazo cyane giteye ubwoba gose abanyarwanda ni umuhungu wa Havyarimana ingenda mazigi yafata mu gihugu ca Kongo zateye ubwoba cyane gose abamenyesha makuru mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na gouvernement y'u Rwanda uhereye kuri President Paul Kagame ndetse n'abandi bose ba Olivier Nduhungirehe ministre Olivier Nduhungirehe n'abandi bategetsi biraboneka neza yuko Havyarimana yabateye ubwoba kugeza yaho umengo koko arinjiye mu Rwanda kubera iki Havyarimana mbega Havyarimana bafitanye imikorane na President wanyu wa Kongo umaze kubwira ngo President Kagame ngo n'umugabo urinda cyane wo burinda wamaruka ugaterwa ubwoba n'umuhungu wa Havyarimana izi ntambara zivugwa cyane havugamo abanyamurenge nibo benshi bahasiga ubuzima ndetse n'abandi bo mu yandi mwoko ariko yitirirwa abanyamurenge kubera iki President Paul Kagame mu masezerano ya Washington atigera humvikanwamo ijambo abanyamurenge kubera iki cyo ngubwira ntabwo abanyamurenge turi bijuju barabizi umunyamurenge umwumva muri Scovia umwumva muri Nduhungirehe naho igihe President Kabila pera amaze gupfa yaragize amezi 7 gusa bahamagaye President Kabila fils baramubwira ngo wewe nimba ugiye ku butegetsi emera dukora ico dushaka muri Kongo nutemera iso yarakomeye kugusumba twamwishe mu mezi 7 we ntuzomara na 7 Kabila arabemera aravuga ati jewe mupfe kundeka mbeho ibyo mushaka mu bikore nukuvuga ngo FPR yarinjiraga muri Kongo ikamara igisirikare ca Kongo yabwiraga Kabila ngo kura igihe kimwe yigeze gutegeka Kabila ngo kura amasunzu muri Bukavu nutamukura ibukavu turagutera baramwimura bakura yari komandare ejo bamukura hariya bamujana Kasayi nukuvuga ngo bagiye kusaba ngo Kagame agume muri Kongo kandi Kagame muri Kongo ntayimba amabarabara ntayazana amashanyarazi afite ingwano
we kurumva ubwo bwenge agume muri Kongo bishaka kuvuga kuko bagiye kumanifesta ngwano igume wacu niba marejo bazorira ngwano yabaye aribo bagiye kubisaba kandi akakaga ibibazo biterwa muri Kongo aya marira yaja muri Kongo twitegure ko mu misiza azagera no mu Rwanda aya mabomba yavugira muri Kongo yindi minsi azavugira mu Rwanda gakonzo ico utera nico usarura. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera komeze neza murose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sandogwe kaze wese uri kwadukurikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, i Buraya ndetse mu guvi y'Abarabu ndavuga Oman, Senegal, Saudi, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Mozambique n'ahandi hose kwisimaga mwese ndabaha ikaze. Uyu numunsi udasanzwe kandi anagira amahigwe yo kwakira umutumire adasanzwe. Musanzwe muzi, musanzwe mukunda mu bitandukanye, yitwa Freddy Gakunzi. No musi nagize amahigwe kugira ngo tuje kuyaga nawe kubitandukanye. Numwe mu banyamurenge bakomeye afite ijambo rinini mu banyamurenge. Turaza kuyaga ku rugendo rw'undi ndetse n'urugendo rw'abanyamurenge. Ariko kandi nagira amahigwe yo kumwakira mu kibanza ciza cyane gose. Twayaze ati Juno Musi nandi anufise kumujana atari kuri Mico Garden neza na neza mu Carama mu Gahahe uduganye ahantu bita kumbaho. Ni location nziza nahantu hari uburyamo bwiza umashobora gufungura neza uri kumwe n'umukunzi wawe abantu muheze muri programme mariage mushaka kuruhukira. Ushaka nimero 32 62 76 48 ndakwakiriye. Murakoze cyane. Umeze neza. Meze neza. Ahantu kwanze wumva gute? Ndabona ari heza kweli. Ndabona ari heza ahantu hatuje hatekanye. Ahantu umuntu wese yoza akaruhukira. Hamagarira kwa dabora abanyamurenge banyu ku buryo umuntu w'umunyamurenge aje mu Burundi canke yumva ashaka no kuruhukira ashobora kuza hano onye nahantu ushobora kuburi kubona igisagara cya Bujumbura neza. Yego nahantu hatekanye hari akayaga keza urasama akayaga kavuye ruguru nakavuye kuri Tanganyika mbese ubwenge bugasubira ku gihe. Je sinzi uko wahamenya ahubwo ndabona ahantu heza zohora unyakirira hano kweli. Nahandi kabisa. Nahandi n'abandi bashaka reko nzone bakiri hano onya barahawe ikaze inimero bazumvise nizijya nyene bashobora kubakura kugira ngo kumbura ashobora kuhabwa service nziza cyane gose no gufungura neza. Ndakwakirire kandi kuri African TV nongere kandi ndakwakira kandi mu Burundi hamaze kuba muhira. Ndishimye cyane gusubira kuyaga namwebwe. Yego haramaze kuba muhira uno musi mu Burundi. Wa uyumva gute iyo uri mu Burundi? Sinone habaye muhira agize igihe nakubwiye kuko hani mu Burundi nahabaye imyaka miremire navuga hafi igice cy'ubuzima bwose bwanje ni hano nagikesheje. Taraje hanze muri Amerika ni hano nigiye ni hano nabaye kugeza ngiye muri Amerika rero ndisanga. Urisanga cyane gose. Yes, turi ngahanya aho tuza kuyaga byinshi bitandukanye cyane bihuriye n'igihugu cyanyu ca Kongo ariko kandi neza na neza mu bwoko bwanyu bw'abanyamurenge no munsi hasigaye harimo n'abatutsi. Nizo tuza kuyagamo cyane kugira ngo uze kumenya mbega na neza byazananye gute. Ariko rero je ndaza guhera hano onye ku kiganiro kidasanzwe nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yakoze kuri Jeune Afrique aho yakuriye inkoni ku gishitsi amakungu nabibaza ko agiye gushira amasezerano ya Washington mu ngiro aho yavuze ko adateze na gato gukurayo ingamba z'ubwirinzi ni mu gihe hari ibihano vyinshi bivuga ko bimutegereje ariko akavuga ko adatewe n'ubwoba navyo ahubwo ari bikangisho gusa kuko ngo nta nyungu babona ku Rwanda ariko ngo impamvu bituma Kongo batayifatira ibihano nuko ngo ari ibintu vyinshi bafisemwo inyungu muri Kongo ku bwawe. Nigiko bivuga ko ijambo nyecubahira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze. Urakoze bwana munyamakuru reka manze nkore ijambo vuga ngo abatutsi iryo ntituryemera. Iryo ni ijambo riza mu gihe c'ingorane rikoreshwa n'urudandazwa. Ubusanzwe ijambo ry'ubututsi twari tumvishe muri 1996 igihe AFDLZ isubira kugaruka muri 1998 igihe RCDG isa kugaruka igihe ca Mutebutsi arwanya intambara riza muri CNDP igihe ca Rurankunda riza muri M23 igihe ca Bantaganda yagarutse kandi igihe ca Bamakenga. So ntabwo izina ryacu riza igihe intambara ibaye. Iryo ni ikintu kigenda gerekeza ingwano so ariko si iwacu. Webwe mu Barundi muri abarundi swate urafise umuryango uvamwo uko nyine natwe turabanyamurenge b'abakongomani. Hari indi zina rya gatatu tugira z'ubututsi n'ubuki. Ndibuka ko nigeze kugusigurira ukuntu twebwe
twavuye ahantu hatandukanye forma community y'abanyamurenge kandi iyo community y'abanyamurenge ntabwo twaramo kumaca ntituzi n'abari bo hari harimo abahutwara abatutsi hari abasomali hari abanilotike n'abandi benshi duforma community y'ikinyamurenge ibyo nta mwanya twobifatamo kuko twaramaze kuvanga titwomenya ninde mututsi ninde ayintuze turi abanyamurenge b'abakongomani birahagisha. Abanyamurenge b'abakongomani uno munsi ni iki wovuga kuvyo President Paul Kagame yashikirije avuga yuko adateze gukora ingamba z'ubwirinzi mu gihe amakungu atera ubwoba cyane u Rwanda bakayifatira ibihano ariko igihugu ca Kongo ntibagifatira ibihano ubona vyari bikwiye gute mbega igihugu ca Kongo cyagiye gufatira ibihano kubera iki? Bwana journaliste reka nkwibutse kuko Kigali cyangwa CFPR igize imyaka 30 muri Kongo na ahantu naho yisanga uko yisanga mu Burundi nayo niko yisanga muri Kongo na ahantu igize imyaka icukura amabuye y'agaciro yiba uko ishaka isahura ari naco cabazamuye mu makungu izina ryabo riramenyekana barakomera n'igihugu cabo kiragira isuku kiravugwa ngo kiri mu gihugu kiri mu nzira y'amajambere ibyo bose babikesha muri Kongo kandi mu kuva muri Kongo yagiye avaho kenshi ariko akavaho bisa naho avuyeho temporary avuyeho z'agateganyo zikiye gitoya ariko noneho mu kuvaho kwa none uko kuvaho kwigiye gitoya muramba barijwi ryanje rirasaraza ariko muragerageza kumva yabaga ari igihe tuvuge nk'igihe c'abarora nkunda yaguzwe ifaranga Urankunda yarinjiye mu ishamba ararwana ari Kagame umushizeho ararwana ngo agera ahantu Urankunda atangira gusa n'ugize initiative yiwe wenyine atagikurikira amabwire ya Kigali co cagiye mwumva atangira kugira politike yiwe Obasanjo baraza baramusura Kigali maze kwibonera avuga ati uyu muntu arashobora kuzakora ibyiwe ntazajera baramudandaza babaza Kabila ngo se no kure Urankunda wo mbiki Urankunda yaguzwe amafaranga menshi Kabila amubwira ati no guha amafaranga menshi yazane Urankunda niko kumufata baramubika Kagame yavuyeyo azi kuko umwanya n'umwanya azosubirayo igihe cyose yagiye yavaga muri temporary akavuga ati naco reka mba nkugira ariko ino turu yabonye imbaraga za diplomasi Kisegeti n'umuntu wagurutse aragwana yumvisha makungu Kagame abona ko agiye kuvamo atazasubiramo kurinda sinya Washington ukuri kose yarakwambuye ubusa arakwerekana aravuga ati ino turu ninasohoka bizoba biheze mwibuke ko ari ijambo yavuze mu mezi aheza aravuga ngo kuva muri Kongo n'urupfu no kugumamwo n'urupfu ico gihe wapfa guhitamwo rumwe rero uno munsi nico gicatumye avuga biriya yaremeye amasezerano aragenda arayasinya bigeza n'igihe ikiringo cyari kigeze cyo gusohoka muri Kongo afata umwanya aratekereza aravuga ngo kuva muri Kongo n'urupfu no kugumayo n'urupfu nafuma ngumayo ngapfa ndiko ndarya niryo ririya jambo yavuze kuvuga ngo ntibafatiye President Tshisekedi ibihano urabyumva nawe President Tshisekedi yaratewe igihugu cye barakiagrese kandi buri gihugu cyose gifite uburenganzira bwo kurwanira sovereignty yacu uburyo bwose leta ya Gisegeti yo Rwanda n'uburenganzira bwayo sovereignty y'igihugu ni ndaharira sovereignty y'igihugu ntibayidiskitaho ahubwo ica abantu n'amakunganenga uribuka ndibuka mu nama nishi za Nations Unies zagesterana bagiye babwira President Tshisekedi baramubwira ngo ugomba guhaguruka ukirwanaho ugakura abaguteye rero sinumva umuntu watewe uko bavuga ngo nawe agomba gufatirwa ibihano President Kagame ntiyavuze ibihano azofatirwa we ko arafatirwa ibihano kuko yateye igihugu c'abandi ubwo mu kuvuga ngo Gisegeti tibamufatiye ibihano sinzi kiyabisiguye ngo avuge ngo ibyo bihano bafatira Gisegeti impamvu byabizo ariko urumva nyine umuntu wawe usamba
ntazabura kuvuga, ntayobora utwoshiramwo bene utwo ngutwo. Rero utwo n'utuntu yashizemo duherekeza, dushaka impamvu yorementanya kugira ngo abone justification y'iryo jambo ryiwe ryo kwanga kuva muri Kongo. Ariko ni ibintu bigaragara kuko Gisegeti atagomba gufatirwa ibihano. Uwafatiye igihano n'uwateye ibihugu by'abandi, ni naco gituma bakimufatira, nta kindi kintu bamuziza, nubwo bwirinzi bamubwira ngo nakureyo. Rero nta mpamvu Gisegeti ufatirwa ibihano wakoze. Yego. Yasiguye kandi ku kijanye n'ivyo abantu benshi bakunda gukekeranya canke bakekeranyije igihe kinini kijanye n'ingamba z'ubwirinzi. Avuga ko ingamba z'ubwirinzi ishobora kuba kubijanye n'ibikoresho canke abasirikare ku butaka. Ati hariya anya, ati mu bisanzwe biba bisiguye ko kurinda iyo territoire. Ati rero nukurinda umupaka wanje. Ati iyo ndi kurinda umupaka wanje rero mu gitondo ushobora gusanga ndi ku birometero 10, ku mugoroba ibirometero 20, ejo ugasanga ndi ku birometero 100 kuduga bivanye naho mbonye ikibazo kiriko kiraturuka. Ati numva rero atakuvuguruzanya bikenewe, ingamba z'ubwirinzi vyarasiguwe ko ari kuba uhari. Bwana journaliste, narabivuze njyewe sinzi umuntu wo warabeshe FPR akayibwira ko ari igihugu cy'igihangange, ko ari igihugu gikomeye, ko ari igihugu gifite droit de veto. Ivyo bintu nkunda kubibona muri Amerika. Ariko cyaraye Amerika nico gihugu kubera ubuhangange bwaco kivuga ko gishobora kurindira umutekano wacu kure. Urabyumva kiraza kikarasa Iran, kikarasa n'ibindi bihugu, kigafata president wa Venezuela n'ibindi. Ako n'u Rwanda gwarekanye yuko ushobora kwinjira. Rero sinzi kuko u Rwanda warubeshe gutyo ko narwo ruri muri ya rwego. Reka dufate ibihugu za Afrika byose, n'ibihugu bikenye, ibihugu zose biri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ibihugu zose bikenye kandi bisa naho biresha. Iyo tunarebye n'ubukungu n'iterambere ntabwo kiri mu byambere. Hari ibihugu bimaze gutera imbere byo muri Afrika. Ariko kandi izo bihugu zose, biriya bihugu zose by'Abarabu, nta gihugu byinshi, nta gihugu kidafite abanzi mu kindi gihugu. Uno munsi ahangaha u Burundi bufite abanzi babwo bari mu Rwanda, Baniyombare n'abandi. Kandi bizwi ko basize bakoze kudeta irapfuba bahungira hariya mu Rwanda. Ariko nta munsi Burundi buriyumvira ngo buje kugira ingamba z'ubwirinzi mu Rwanda cyangwa buje gushira handi. Uno munsi uko u Rwanda rufite abanzi ba Kongo uhereye kuri Laurent Nkunda n'abariya bose AFC Kabila, buriya wumva Kabila aba Kigali, bariya bose Banyarugabo n'abandi n'abanzi babideklare. Ariko ntabwo Kongo irajana ubwirinzi ngo bushire mu Rwanda ngo kubera ico. Hibaza igituma wowe bumva ko ubwirinzi bwabo butagomba kuba ku mipaka yabo, bugomba gusimba imipaka bikaba mu kindi gihugu. Ibyo biransiga cyane. Nibaza ko badufashe badusobanurira ibo ubuhangange bafite busumba bw'abandi bwotuma ubwirinzi bwabo burenga imipaka bukaja mu bindi bihugu. Ibindi yavuze kuvuga ngo ubwo ubwirinzi bwabo bashira kure ngo bushobora kuba ku birometero 5. Jewe hari ikintu nashimye cyane kuko yaratomoye avuga ukuri. Mbere bahora bavuga ngo n'uburinzi ngo n'ubwirinzi kurinda ikirere cyabo, ariko ubu yaratomoye yaravuze ngo bishobora kuba ari ibikoresho canka abasirikare ku butaka bashobora kuba uno munsi bo ku birometero 10 bakaba kuri 5. Ibyo byose umuntu ubyumva arabivuga. Yavuze ko ibikoresho biri ku bundi butaka, abasirikare bari ku bundi butaka. Uno munsi ari abantu bamwe bari za Beni iriya ku birometero 100, hari abandi bari Goma ku birometero 10, hari abandi bari muri Sud Kivu ku birometero 50. Ibyo yavuze ukuri. Gusa kuba avuga ko atagomba kubuhakura, yewe nibaza kuko aka kantu avuye kubisinya Washington, kandi aje gusinya nibaza ko batamusinyisha atabona ibyo asinya. Bamweretse ibi byose aremera, arahaguruka arabisinyira. Arabyemera. Kuba yaratinye amaso ya Trump uno munsi agahagarara imbere ya Jeune Afrique akavuga, nje mbona ari ukwihenda cyane.
ya maso yatinye ya Trump n'ubundi aracahari ntagire ngo nuko ari mu maso ya Jeune Africa ngo ya Trump aragiye nkibaza kuko biriya bintu nafata umwanya gasubira kabitekereza birimo ingaruka bishobora si gitangaza ejo ko ashobora kugenda hariya akavuga ngo twumvishije nabi ngo sico yashatse kuvuga mu gihe asubije intekerezo ku gihe birashoboka bwana munyamakuru ariko Paul Kagame n'umugabo cyangwa n'umukuru w'igihugu vyabonetse yuko muri Afrika atabwo bagira umugabo n'umukuru w'igihugu nk'abandi bose ntibitangaza kwigarura uribuka igihe bafashe Rusesabagina yaravuze ngo niki cyamumukura mu minwe ntaco ni bazoca mu kirere bazoca ku butaka bazoca ariko ngire nibaza ko nta mezi abiri yashize Rusesabagina yamutanze nk'umwami nk'umugeni aramuherekeje na escorte ziwe aramutanga so nibisanzwe ku bakuru b'ibihugu ho na Trump arihindukiza mu ijambo ntibigutangaze ko ejo ashobora kuza akavuga ngo birya navuze mwumvishe nabi sico nashatse kuvuga ibindi nariko nshaka kuvuga tekereza kuko shoba kuba yarabivuze kuri ya nyuma gatekereza cyangwa se abandi bakamuhanura kazasanga ivyo yavuze bigoye biremereye gusumba uko abitekereza bamubajije ati mwase gukuraho ingabo zanyu muri Kongo mu gihe FDL itarasenyuka yishuye ati twanse gukuraho ingamba z'ubwirinzi nagaruka ku ngabo ingamba z'ubwirinzi yaba izo ngamba zisiguye ingabo canke ibindi cyaje cyose twebwe tucita ingamba z'ubwirinzi uko biri kose bita ingamba z'ubwirinzi ati rero gute no kuraho ingamba zo kurinda ikibazo mu gihe ikibazo utaragikuraho ikibazo ngo ni FDL ubundi kubibona bwana journaliste reka tuvuge gutya ijambo rya mbere amategeko mpuzamakungu biri yakora ntabyemera nta na hamwe nimba wumva na Amerika igenda ibikora kuriya iba ya viole amategeko mpuzamakungu ariko kubera ko ari igihugu cy'igihangange kubera ko ari igihugu gifite amafaranga menshi kubera ko ari igihugu gifasha ibindi bihugu babura uko bagihana bose baragipfukamira bakavuga ati noja kuvuga ejo yonkupira ivyo yampa ejo yompana yogira gute bigatuma baceceka ariko suko bitabuze kuba muhana ariko si nk'u Rwanda kuna buri cyo bazatinya kuba bamuhana aviola amategeko mpuzamakungu abibona gutya sinibaza nao ico kintu cha FDLR reka nkubwire FDLR ni ingabo zasize n'ingabo za FDLR yabayeho nyuma ya genocide bamaze kugera muri Kongo FDLR niho yabayeho ntabwo FDLR bisigura ngo naba genocidaire oya ubyumve neza ni mutarubize FDLR hari hindera hamwe zishe zakoze genocide ibyo bintu twese nta utabyamagana nta utagira barajabuka baje Kongo abandi barafatwa bari mu mapirizo ngo buce haboneka umutwe udashinzwe udaturutse muri izo nterahamwe hashobora kuba harimo interahamwe cyangwa se tarimwe nta gitigira kizwi ngo muri FDLR harimo interahamwe zingahe cyangwa ntazirimo ariko baje gushinga FDLR ntabwo ari umutwe w'abajenosideri wari umutwe w'abantu bavuye mu Rwanda bahunze igihugu harimo abana bavutse ari bato bagiye bafite imyaka 3 harimo abantu batagira ico bagirizwa bashinga uwo mutwe wa FDLR FDLR ni mantibeshe ni Force de Liberation du Rwanda bidafite raporo n'abajenosideri baranditse inyandiko ziragenda FDLR yigeze kuba abanyamerika bishwe muri Kongo bamaze gupfa muri Kongo ari biragenda bifatwa Kagame abivuga atanga muri Amerika raporo kuko bishwe na FDLR ico gihe Amerika ishira FDLR ku mutwe w'iterabwoba ngo buce bafata Amerika iravuga ati nimuzana abo bantu bazane ibyabona bazi ko ari FDLR Kagame yari yabimanye Amerika irafosinga abo bantu baraza bamaze kugera muri Amerika irabasambisha irababaza baravuga ati ni kinyoma
twahatiwe kwemera ngo tuvuge ko ari FDLR, ariko ntabwo ari FDLR yabishe, bishwe n'ingabo za Kigali. Abo bantu barabarekuye babashakira n'ubuhungiro, ndibaza ko bamwe bari muri Brazil, Mexique. Nyuma yaho Amerika imaze kumenya ko ari uko, ikura FDLR mu mutwe w'iterabwoba. Ejo bundi muri noyinga rishize hasohotse urutonde rw'imitwe y'iterabwoba ku isi yose. FDLR ndiyaje kuri urwo rutonde, ugenda ubitohoza uzoka rukumwira. M23 irimo. M23 irimo, FDLR tiri muri urwo rutuze. Rero kurikije kuri ico kintu, FDLR n'abantu badaheruka, sinibaza neza igihe baheruka ko muri 2007. No, 2017. 2007. Tekereza ko ari byo, oya sinibuka neza amatariki umwaka. Baraza gutwitsa muri commentaire. 1997 sorry. Nico gihe FDLR iheruka kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, igiye gutera. Ico gihe bayita ngo intambara y'abacengezi. Nijye hora bavuga abacengezi. 1997 nako confusion nakongira. Kuva ico gihe ntibarasubira, barakubitwa basubirayo, ntibarasubira gukandagira ku butaka bw'u Rwanda. Wari uri imyaka irimwo hafi imyaka kiraje kwegera 29. Nta menace n'imwe bafite FDLR. Wonyine Kabarebera yaravuze ngo barayirangije. Ngo FDLR yoza mu ntiyogira n'isaha 2 ku butaka bw'u Rwanda. Bamaze kugira ari amasezerano menshi bagiranye na Kongo, kandi n'ubu nyine bose abana yandi ndabizi ko Kongo yo yabayeza yo gukora mu operation uwo batekereza wese. Amaze kuba ama operation mixed menshi, Amani Leo, Sokolade, n'ibindi. Uribuka ko chef d'état major w'u Rwanda yabaye muri Kongo, muganga Kabarebe. Kabarebe, yes, ego. Yabaye chef d'état major muri Kongo. Uribuka ko igihe cya RCD bafashe ibice 4 bya Kongo, Katanga za Kivu ko ari 3, Kisangani igice cya Gatanga. Ibyo byose FDLR batamaze. FDLR imaze imyaka 29 itaba menace. Ubwoba bafite uno munsi mpaye nkubwira. Redi Tabara ntisiba kwinjira mu gatumbi gatera abandi kica abantu, nta mwaka urahera. Ariko ntabwo leta y'u Burundi yajanye ubwirinzi muri Kongo. Nimba leta y'u Burundi muri Kongo yagiye kubwa amasezerano, ibyo ni ibintu bisanzwe. Uno munsi Kagame yovuga ati tusubire hari ahantu nkeka FDLR dufashanye na leta ya Kongo tuyihige. Ndabizi ko munsi Kisekiti yomwemerera, kuko nta nyungu afite kuri FDLR, ntacu mumariye. Ariko se iyo FDLR iriyo wumva ngo FDLR n'amabuye y'agaciro, izo ngamba z'ubwirinzi bw'iwavuga ngo ntazikuraho, ni ingamba zikavaringa amabuye y'agaciro, ntabwo ari ingamba zikavaringa FDLR. FDLR wumva n'amabuye y'agaciro, wumva FPR ivuze FDLR tuzoshakira handi, uzoshakire kuri Korta, uzoshakire kuri Casterite, uzoshakire kuri Diama, uzoshakire kuri biriya byose. Ibyo nico kibazo, ko naho kibazo cy'ubwoba umaze imyaka 29 uryama ukikangura nguno munsi ngo kurumva ko ugomba gushiraho ubwirinzi hariya. Cyo ni kinyoma cyambaye ubusa. Yes, at FDLR ni kinyoma cyambaye ubusa. Uno munsi hari kibazo cyane giteye ubwoba gose abanyarwanda, ni umuhungu wa Havyarimana. Ingenda mazigi yafata mu gihugu cya Kongo zateye ubwoba cyane gose abamenyesha makuru mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na guverinoma y'u Rwanda, uhereye kuri Perezida Paul Kagame ndetse n'abandi bose ba Olivier Nduhungirehe, Ministre Olivier Nduhungirehe n'abandi bategetsi. Biraboneka neza yuko Havyarimana yabateye ubwoba kugeza yaho umengo koko arinjiye mu Rwanda. Kubera iki Havyarimana? Mbega Havyarimana bafitanye imikorane na Perezida wanyu wa Kongo? Umaze kubwira ngo Perezida Kagame ngo n'umugabo urinda cyane,
wowe urinda wamaruka ugaterwa ubwoba n'umuhungu wa Habyarimana oya pe kuramo kimwe muri ibyo dombi so atumbwira ngo ntarinda n'umunyabwoba so atumbwira ngo mwene Habyarimana ntatera ubwoba reka ngubwire ibyo byose birashanye mwene Habyarimana ntatera ubwoba ese ni Jean Luc wumva n'amabuye y'agaciro baterwa ubwoba n'amabuye y'agaciro Jean Luc wumva n'amabuye y'agaciro ntabwo ari umuhungu wa Habyarimana ukuze FPR irinda mugani wawe ndemera ko barinda ndemera ko abagwanyi ndemera ko bashobora gufata ibihugu n'ibindi ngo bateye ubwoba na Jean Luc bateye ubwoba Jean Luc ni yindi ni Sirno ni Preno n'amabuye y'agaciro ejo bundi numvishije hari umusirikare w'umunyamurenge uri muri twirwaneho rero twirwaneho tukibaho uri muri MRDP ngo ni Rugabo muramumva ni umuntu avuga cyane kabwabwa nyine abatabwa niko babyita umuntu uvuga amagambo atazi atari ku murongo niko tumwita baramubwiye ngo navuge ngo ingabo za training hano ngo zirazamuka mu misozi 3 ngo ni ingabo za Kayumba ngo ni ingabo za Jean Luc ngo ni ingabo ziki zivuye i Burundi ibyo uzumve President Kagame avuze kuriye Paskovia bavuze kuriye Jean Luc Rugabo bavuze kuriyo ito uzumva kugira ngo bagume muri Congo kugira ngo badatakaza amabuye y'agaciro bagomba gushaka Jean Luc bagomba gushira Jean Luc mu kanwa Jean Luc yaje agiye kudutera nico gituma tutava muri Congo ntabwo ari Jean Luc bateye ubwoba n'amabuye y'agaciro kuyatakaza ndabizi neza ko Jean Luc atotera u Rwanda ubwoba atotera FPR ubwoba nta nawe uriho reka nkubwire Jean Luc n'umuntu nkawe nta na parti politique abamwo nta no mugwa bamwo nta na declaration arakora kuba Jean Luc yatembera n'umuntu Kagame aratembera bene Kagame baratembera n'umuhungu cyo kimwe na bene Kagame so rero ntibigutangaze ejo Jean Luc azovaho nibabona aba expired babuze ingingo zigaragara bazotora undi ariko izo bose nukubagarira amabuye y'agaciro nukuyohira bareba ukuntu batayatakaza nico cabateye ubwoba nta Jean Luc bateye ubwoba Jean Luc wumva n'amabuye y'agaciro ntabwo ari uriya mwene Habyarimana yes yongeye kandi yemeza ko uwo ni Paul Kagame yemeza ko Goma na Bukavu bitekanye cyane gusumba imbere yaho M23 batarahafatwa donc hagifiswe na leta ya Kinshasa avuga ko M23 ariyo ifise imiyoborere myiza ituma abanyagihugu bagira amahoro kandi ngo no mu Rwanda baratekanye pe kuno musi Goma na Bukavu hari M23 n'ukuri mu Rwanda barameze neza baratekanye mbega mu gihe leta ya Kinshasa ariyo yari ifise kibiriya bice leta y'u Rwanda yari datekanye hari ibintu byatera mu Rwanda ibyo nakubwiye bwana journaliste biransiga kuvuga ngo Goma na Bukavu biratekanye bireba iki President Kagame President Kagame ntazi umupaka w'igihugu ciwe nimba tawuzi tuzomwereke baba baramubeshi ko Goma na Bukavu biri mu bihugu byiwe wo kwicara uri umuperezida w'ikindi gihugu ukaja kwanaliza umupaka w'indi bihugu ngo biratekanye ngo abanyagihugu ba Kongo baratekanye mu bamujeje mu itegeko shinga mu ndahiro yarahiyemwe abanyegoma nabo n'abanyabukavu ko azubarinda oya ntibarimo so bintu umva kuko bijanye ibyo by'imiyoborere myiza ya M23 bimureba iki ko M23 ari abakongomani ibyo byose ni ibintu arementanya shaka ngo areba kuntu yo konveka makungu amurekereho akomeze acukure amabuye y'agaciro ko ndakubwira ngo FPR nta yindi player yarakoze yo kubaho yaribeshejweho na Kongo umuntu wamenyereye kurya mbese agahaga akikoreramo akiyarurira uno munsi bakubwira ngo ya ubu none uzosa kugera mu gikoni tuzoza tukugenera ibyo kurya yorwana
akananirwa ariko yarwanye niko kuriya buriya bumva nimba uzamumva ngo u Rwanda rwaraduze, u Rwanda rurakomeye, u Rwanda rufite isuku, u Rwanda rufite iki, uzogenda urebe aho ubutunzi bushingiye. Genda urebe tugiye dufata ubuzima bw'igihugu bufatira nko mu bintu bitatu. Yego. Fatira mu budandaje. Honyine u Rwanda ntiruri ku nkombe y'inyanja. Uri hariya honyine urasa naho Tanzania ntibivugana neza, Uganda ntibivugana neza, Kenya rimwe na rimwe barikorerana. None wumva ko ubudandaje bwabo bumeze gute? Burundi nuko. Ubudandaje bwabo ni ko buri block. Reba ubworozi bw'u Rwanda buri hasi. Simvuga ngo buri hasi ngo buri cyo kimwe n'ibindi bihugu. Izo nibyo bizana imisoro y'abanyagihugu kugira ngo igihugu gitere imbere. Rero nta kindi kintu bafite, ntandi bateganije ni Kongo. Mu gutakaza n'amabuye y'agaciro no kumva ko biriya byose bagize zosenyuka. Na entretien yiriya nzu yabo ntuze ngo iriya kiriya kizu cyabo sinibuka cyiki. Tibo ushobora kukikorera entretien badafite amabuye y'agaciro ya Kongo. Arena no simvuze arena iriya ntuze yindi. So reka turaza kubyibuka. Yego. Honyine ibintu fonctionnement ya leta y'u Rwanda yohita ikoroka ubutegetsi bwiwe bugatangira kunengwa, imbaraga akoresha muri renseignement na amafaranga avuye mu mabuye y'agaciro ya Kongo ziba zigiye kugabanuka, kandi urabizi ko ariho yubakiye cyane atagifite renseignement, abazi kumwanya n'umwanya mu kubita kudeta aho n'umuntu ukoresha amafaranga menshi cyane. Ibyo ngibyo atabonye amabuye y'agaciro ya Kongo, ubuzima yaramenyereyemo kugenda ku ndege zitatu tiyo bishobora. Abazungu bamwemeraga bamukundira amabuye y'agaciro abaheza, atagifite amabuye y'agaciro ntazobona abagenzi kuja kuri table d'honneur, bizagabanuka. Ibyo byose kuri we yumva ko ari urupfu, nibyo bizibyo wumva avuga gutyo. Yego. Yes. Ndazaga kandi kubanyamurenge. Ubwo abanyamurenge uno musi bwaramaze gutatana. Uno musi ari mice ishika kuri ibiri, bamwe batavuga rumwe nabandi, bamwe ntibavuga rumwe na leta ya Kongo, abandi nabo nyene bashigikiye leta y'u Rwanda. Uno musi uraza kumva uruhande rumwe bariko barasigura ingene leta y'u Rwanda yabafashije. Ni kibiye bintu mbega leta y'u Rwanda yafashije abanyamurenge? Rugabo yaravuze ngo aho tugeze ubu nyine, uwo ngo no leader wa ujana abantu, ngo aho tugeze ubu nyine ngo twakesha Perezida Kagame. Ndibaza ngo ese nimbageze ahashaka, nimbarageze ku byifuzo byiwe, nimbarageze ku nyota ariko arakurikiye ari mu ishamba, nagira ngo nimbarageze ku bisubizo wari umwanya wo gucelebrate, wari umwanya wo kurira. Kibaza ntiyavuze ahageze, ntiyageze ari yashamba rimwe kwarira ngo abanyagihugu babo ngo ntibafite amazi, ntibafite injya, ntibafite isukari, ntibafite umunyu. Niho nihageze. Nimba ari hageze akaba arahagejwe na Kagame, gisubizo uracumva? C'est à chanter. Aho tugeze ni Perezida Kagame batugejeje. Tugeze ahantu tutakigira umunyu, tugeze ahantu tutagira isukari, tutageze ahantu tutagira amazi. None wumva gute? Ahubwo yarashebeje Kagame. So rero narakubwiye ngo nta banyamurenge bacitsemo. Abanyamurenge tuzi umwanzi wacu, tuzi utwica. Yego. Ico gihe nubona umunyamurenge arakaravuga gutyo, umenye kuko yatije akanwa. Birashoboka kutiza akanwa ukagatiza abandi bantu bakagakoresha. Uzomenye ko umunyamurenge wagatijije ku mpamvu runaka. Ushobora kuba yagatijije kubera ubwo bamuteye, azoshobora kuba yagatije kubera amafaranga bamuhaye, cyane ni nibyo bibiri. Ariko nta kanwa k'abanyamurenge kazovuga ku macakubiri y'abanyamurenge cyangwa katazahuriza umwanzi umwe, kuko ibibazo dufite kuva, reka nkubwire, abanyamurenge bazashaka kubesha bashaka guhindura ibintu bakavuga ngo kuva twabaho ibibazo ni ibyakera ngo Kongo ngo itwanga. Twebwe
dukunda Kongo, twanga Kongo usibye ko Kongo ariyo idukunda. Nta bandi bantu banga Kongo nk'abanyamurenge. Igikubwira n'ikico kubwira nitwe bantu tumaze kuzana intambara 9 mu myaka itageze 30. Twazanye intambara ya 96, tuzana ya 98, tuzana iya Mutebutse, tuzana iya SNDP, tuzana iya M23 ya mbere. Urankunda. Izo zose ni twebwe twagiye tuzizana. Uwo bukunda igihugu ukagiteresha gutyo. Izo zose niko izo ntambara zose niko zisha abantu, niko zanyagishije abantu, niko zateye ubupfakazi, ubuhungiro n'amajambere gusubira inyuma. Uwo bukunda ukunda igihugu aragiteza imbere ntagitera. Rero twebwe mbere ko tubaza ngo se Kongo kidukunda tubanza tubaza urukundo tuyikunda twebwe. Kongo idukunda urukundo rurenze urwo tuyikunda. Ico ni kimwe. Kongo bivugwa yuko abanyamurenge babayeho mu myaka 500. Mu myaka 500 twagize utubazo tubiri dutatu. Ikibazo cha Mahina, ikibazo cha Murere, n'ikibazo cy'ivote. Ikibazo cy'ivote cisha umunyamurenge umwe. Kwa cy'ivote yari kibazo kimeze gute? Ni ikibazo ico gihe habaye abantu bamwe bo muri leta bakeya babembe bari muri leta bamwene Malungu bazundi bembe bashaka gukorompera ngo abanyamurenge n'abashitsi ngo ntidukora election vote na election ya gutora. Dushitse turanga turarishanyura twanga ko nabandi batora. Turagenda ngo dushike insasa turabisigura tusanga ni ibintu by'abantu bakeya mu butarabirangiza. Zo byintu byisha umunyamurenge umwe. Ikindi kibazo cyari kibazo cha Mulele. Yari rebellion ya Pierre Mulele. Yisha abanyamurenge ariko nitwe bakeya twishwe kutandi moko yo muri Est. Ababembe baguharuriye bapfuye bararenze incuro 3. Abafurero bapfuye incuro kandi ico kibazo ntago cyari kibazo cy'ubwoko. Abanyamurenge bahungiraga mu babembe mu Afurero. Basokuru banje bakiriye muri plaine mu Afurero. Ikindi kibazo cyabaye cyari cha Mahina na karere kamwe nko kuvuga mu musozi runaka umushefu yakoroganye n'intuzi. Mu myaka 500 tugize ibibazo bitatu. Bivuga yuko mu myaka 150 twagiraga akabazo kamwe. Ukurikiza muri nosi yose. Nta bwoko bwose babona gukinyejana batabuze kugira insandi cyangwa insida runaka yabayeho. Na Amerika ndivuga mu myaka 100 barakubwira amateka bagiye bagira mabi. Yes. Sigura ko twari tubayeho twagiraga ibibazo kuko tutari mu ijuru twagiraga ibibazo nk'ibindi bihugu. Yego. Ikimenyimenyi nuko tutagiraga impunzi. Ariko kuva muri 94 FPR ifasha u Rwanda. Ubu nyine abanyamurenge turi byiburi 97% n'impunzi. Abo bose babayeho mu gihe FPR yari hari. Rero nta munyamurenge utazi umwanzi wacu. Nta munyamurenge ufite amacakubiri n'undi. Ushobora kubona kubwiye bakamutiza ugabo yari yatije akanwa baragakoresha ejo Nyarugabo aragatiza nundi azumva gatijije ariko muri kakanya ntuzagafate ko arakanwa k'umunyamurenge na kanwa twatije FPR kubera ubukene kubera ubwoba dushaka gukatiza. Ariko igene kigera tuzagatirura tugakoresha umwanya wacu. Ego. Izi ntambara zivugwa cyane havugwamo abanyamurenge nibo benshi bahasiga ubuzima ndetse n'abandi bo mu yandi mwoko ariko yitirirwa abanyamurenge kubera iki President Paul Kagame mu masezerano ya Washington atigera humvikanwamo ijambo abanyamurenge kubera iki? Cyo ngubwira ntabwo abanyamurenge turi bijuju barabizi. Umunyamurenge umwumva muri Scovia umwumva muri Nduhungirehe naho ntamba abanyamurenge bararengana. None se kurumva ko muri Scovia twotegamwe kurenganuka kwa Scovia muri Nduhungirehe wo byumva kurenganuka k'umuntu kuba mu gihe wagiye mu masezerano ari Doha uzogenda uzosome kaide sharija ya M23 ibyo yasabaga nta munyamurenge urimo. Nta na rimwe yasaba kuguma muri Este imyaka yasaba kurekura imfungwa yasaba izo zose nta kirengero umunyamurenge kirimo nta karengane k'umunyamurenge karimo.
rero muri Washington ho urabyumva rero kwitwa ngo ni intambara yacu zo si ubwo bwa mbere nakubwe ngo iyo 1996 yaje yitwa wasi wa Kinyamulenge ariko kandi nico gihe twapfuye abantu benshi abantu bikabera abandi batwarwa amateko muri 1998 yaje witwa ngo n'abanyamurenge baje kurengera nico gihe hapfuye abantu navyo rirasenyuka igihe cyamutebutse baje bitwa ko baje kurengera abanyamurenge nico gihe abantu bapfuye n'abandi barahunga iki kubwira reka nkubwirire ya ntambara ikigendereye ngijibuka kantu kamwereka ngavuge igihe hano twagiye kuburana n'umukuru w'igihugu twarasohotse ya foto twagize barayihindura bafata amafaranga barayadushiraho kugira ngo babeshe abantu bazi ko abanyamurenge benshi setu nk'abagore n'abasaza n'ibiki n'abantu batazi ibintu by'ikoranabuhanga abona gakunze afite ifaranga nje hari wamba magarambira ngo data we waduhaye kuri amafaranga babahaye kandi yari seri so nico kinyoma babesha abantu ariko reka nkubwire ino ntambara ikigendereye yego igihe president Kabila pera amaze gupfa yaragize amezi 7 gusa bahamagaye president Kabila fils baramubwira ngo wewe nimba ugiye ku butegetsi emera dukora ico dushaka muri Kongo nutemera iso arakomeye kugusumba twamwishe mu mezi 7 we ntuzomara na 7 Kabila arabemera aravuga ati jewe mupfe kundeka mbeho ibyo mushaka mu bikore nukuvuga ngo FPR yarinjiraga muri Kongo ikamara igisirikare ca Kongo yabwiraga Kabila ngo kura igihe kimwe yigeze gutegeka Kabila ngo kura amasunzu muri Bukavu nutamukura ibukavu turagutera baramwimura bakura yari komanda rejo bamukura hariya bamujana Kasayi baremaga amagroupe armé bakayashiraho president Kabila kabibona ko ari amagroupe armé yaremwe n'u Rwanda kavuga ngo sindeba mwe mupfe kundekera kubuyobozi bakaza bakinjira bagaseye amabuye y'agaciro uko bashaka president Kabila kavuga ati mwe mupfe gutwara umusigira kubuyobozi gisegeta amaze kuza wewe aranga aravuga ngo ntibishoboka tuzogirana amasezerano nk'igihugu n'ikindi tudandazanye ariko kwinjira ukajagata Kongo kushatse ukayijera ukushatse ntibishoboka biramushavuza niko kurema M23 yari objective ya M23 wumva no kugira ngo agarure Kabila nta kindi ashaka habe na nuri ya nanga wumva yari integuza ya Kabila yaraje gusakuza ngo ategurire Kabila zose asubize Kabila namara kuza Kigali isubire ikore bya bindi yikora muri Kongo kandi abanyamurenge ibyo bihumbi iyo 97% yego iyo 95 iyo 97 twapfuye n'uyu Kabila watwishe cuge cyamutebutse n'uyu Kabila watwishe abanyagatumba ni Kabila watwishe ubwo buhungiro bwose tugize twahunze mu gihe cya Kabila rero no muzi kugira ngo abanyamurenge ko barahaguruka ngo ko bararwana ngo basubizeho Kabila bakamena amaraso bari abana bakura hariya n'abana b'imfubyi babase babishwe na Kabila uriya Kabila presque bose n'abana base bara abasirikare Kabila yishe uno muzi buriya bwana ko barabukura Kenya Uganda n'ahandi ngo buje kurwanira Kabila ngo asubire ku ndebe kurumva ko dufite ubupfu bugeza ngaho kurumva ko wowe igifu kigezaho ufata imfubyi yishwe na runaka ngo basuye baje kwirwanira cyo nico kubwira intambara si yacu intambara ifite banyirayo gusa kubera ubukene kubera iki hari gihe batwitiza nuko niko bimeze kubera ubukene hari gihe babitiza uno munsi n'abatari mu bukene abari mu bihugu bagira baba ni 97 bari mu mahanga bamaze guhunga bari muri Amerika n'ahandi uno munsi hari abaja mu myigaragambyo bakaja mu myerekano berekana yuko abakongomani bariko baricwa kandi bariko baricwa na leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo abo n'abanyamurenge ni muri bamwe 97 hari imice imwimwe uzugira ngo muri Amerika nta bukene bubayo umukene wo muri Amerika ni mubi gusumba hano
ureke nkubwira igituma ko ari ubukene. Kibasumba yarwanye avuga ngo barahaguruka arakora ngo buki bafata Kanyiki bamugira vice wa Nanga. Kibasumba arashavura kugira n'uwiwe na Kanyiki ntibavugana. Ngo niki cyatumye bashiraho Kanyiki ntibamushiraho kugira igihe bamurereza baramuhenda baramubwira ngo bamugize secretary wa FC. Kumva ko atari umwanya ariko ashaka. Yego. Kibasumba kugira ngo apagase muri Amerika biramugoye. Rero bazi yuko Kigali ari izishira abantu. Nyarugabo yabaye depite ari Kigali yamushizeho. Ruberwa yabaye vice president ari yo yamushizeho. Karaya yabaye ministre ari yo yamushizeho. Ayo makuru Kibasumba arayazi. Rero kugira ngo Kibasumba apagase agume yikora imizigo Kigali ishobora kumpa ministre yogira. Iyo ni yanzara. Nakubwiye ngo harimo n'ubwoba. Kigali abantu baze ko Kigali ni nka kurya kw'Imana usibye ko Imana itica. Osuri Kigali shatse yakwica. Ibyo barabitubwira ngo wewe uzi ko Kigali ahandi hariho hose yo hakwicira. Kandi uko benshi barabisetinze gutyo. Rero kumva kuko nakoza kubwira ngo ndugira gutya yakubwira n'amakuru akubwira ngo uzi ibyo bahaba dukorera ariko ntuvuge batanica. Ubwo ari hehe? Ari Dallas, ari New York, ari hehe? Batanica. Kandi noneho benshi bafite utuzu twabo Kigali baradukingira. So mpamvu zirahari. Ubukene suku uri muri Amerika udakena. Yego. Suku uri muri Amerika utagira ubwoba. Izo niyo mpamvu nta kindi. Kibasumba ya makuru nakubwiye bose yo gupfa kw'abanyamurenge arayazi nubwo atayabayemo. Arayazi. Azi intambara yisha abanyamurenge muri 1998. Azi uwayiteye. Azi ko ari nta mpamvu yari ifite. Azi ko nta munyamurenge wari warenganye. Azi yamutebutsi ko nta munyamurenge wari warenganye. Azi uwayiteye. Azi ya SNDP ko yaje. Azi n'izindi. Azi wazamuye Reditabara. Azi igihe Reditabara yazamutse ko ari ku ngoma ya Kabila. Ibyo arabizi ko ari we ariko nibo bari kumwe mu bushukumu. Uvuga ngo Kibasumba yishimiye ko kubana na Kabila muri AFC ariko afite ubwoba. Kibasumba yishimiye gusangira umubayeri na Reditabara. Oya ariko afite ubwoba cyangwa afite n'ubwo bukene avuga ati rekane nemere mfa gusangira ariko ndebe ko bazogira ico bangeraho. Ukaca wemera guhemukira ubuho bwawe kora amafaranga gagakoze gitangaza nakwira. Hari nabica bikuriye mu nda kanazwe Kibasumba wawe wica abana babandi atazi bari abana bava Kenya Bukavu bava Kenya Uganda nabandi ntabazi tazi banyina ntazi base kuohereza abana babandi kugira ngo nkire uzanga uri umwene ico ni ikintu gikomeye. Biso nibisanzwe. Nimba uzosanga ugaruka rw'abanyamurenge rwaramaze guherengetera burundu. Nyarugabo ndamaze ntabikiriyemo imyaka 96 ntiyadushizemo bagapfa akageraho 98 akadushiramo ikindi giti kigapfa igihe cyamutebutse se babwiye mutebutse ngo narwane bagashira ntaza atama escort yiwe akaje gutanga izi ntambara. Aho tari kumwe na Kabila ntazi ko watumaze. Aho yari kuvugira ejo bundi ngo bari kure uriya wari watubaziye zone de défense. Nibagiwe uriya general wari waturaziye zone de défense niwe wishe abanyamirembwe. Nyarugabo ntiyakoze discours ntiyakoze declaration ngo ararenganya arafunzwe. Siti gutangaza pena abagabo barahaba binandende gusikidi kitubabaza nuko bahindukira izo nda zabo bakazikorera abandi. Nyarugabo bazagira ngo ndayiwe nzoyikorera bikunde azoyintaho imfateho. Ndayiwe ndende bazogumana bazomekana azapfana nayo ntabwo azayishira kuri gakunzi ngo bari abagabo yagiye kuvuga ngo bari abagabo ngo binandende. Ndayiwe kuri ngo yo intere gafata indani ya nyirayo azabana nayo apfane nayo. Yego. Uno musi mu bihugu bitandukanye surtout Washington ndetse n'ahandi za Amerika n'ahandi hose hari imyerekano igendera vugwa
mu banyamurenge iki kintu bivugako ico mvuga abanyamurenge ko bararira muri gitondo n'uwi wacu ari ingwano zikomeye abantu bahunze abantu ko barapfa ko bari ku musozi ko baranyagirwa abanyamurenge bakarira ngo intambara none babitishije kandi mune baje Washington gusaba ngo Kagame agume muri Kongo nta kindi nyuma ya Kagame amaze kudeclare kuko atazova muri Kongo atazakura ingamba z'ubwirinzi hariya yabonye ko biriya bintu bizagira impact nini ivyo biriya atumwa Baskovia atuma barugabo yitiza abanyamurenge genda muvuge ko impamvu ndi hariya ari ukumamurengana so nukuvuga ngo bagiye gusaba ngo Kagame agume muri Kongo kandi Kagame muri Kongo ntayimba amabarabara ntayazana amashanyarazi afite ingwano we kurumva ubwo bwenge agume muri Kongo bishaka kuvuga kuko bagiye kumanifesta ngwano igume wacu niba marejo bazorira ngwano yabaye aribo bagiye kwisaba aribo bagiye kwishigikira kumva abanyamurenge ntibabuze ubwo bwenge bwo kuja gushikira intambara izabini nakubwiye ninda ndende n'ubwoba n'inzara ariko ntibabuze ubwo bwenge bagiye gushikira intambara bayizi kuko ejo bazomara bakarira niyihe migambi yavuba mbega itegekanije mu banyamurenge kumbure bariko barishira hamwe kugira ngo bashobore gusaba amakungu ko yushigikira u Rwanda vuba aha ku itariki 20 bazoja ku manifeste Washington kwezi nyene ku kwezi nibaza ko wasigaye none ni imisi mike cyane no musturi itariki 10 asigaye imisi 10 yego uko barandikwa mu state ko baremera abantu amatike ko baramobiliza abasore ngo bazogende byiburi bagiye basaba state uzostanga abantu 200 baje gusaba ngo Kagame agume muri Kongo kandi kuguma Kagame muri Kongo araba ukuntu yosubizaho Kabila wa wundi watumaze watwishe watwangaje watugize impfubyi watugize abapfakazi watunyagishije ibyo byumve ibyo abanyamurenge barabizi ariko bafite ubwoba bafite n'inzara nibanda ndende niba batagira umutima Ego. Yes, mu gusozera ikiganiro cacu umunsi muja kwa nyicyo mukuru cyacu cyacu Burundi ku Kirimba hari house abakira ni ibintu byavugishije abantu benshi aho kugezaho mu gihugu cy'u Rwanda ubona neza yuko bahungabanye bamaze kubona umubonano mwahabona nyishubahiro mukuru cyacu cyacu Burundi se tumenyesha makuru bitandukanye Baskovia bavuze menshi atandukanye ndetse babagira ko nibiganiro basigura amaseve yanyu aho mwagiye muraca amafuti yanyu ibikorwa bibi byose mwagiye murakora gute uvuga Scovia n'umuntu ameze gute ku bwoko bwanyu biriya kuja kubonana na nyakubahwa perezida w'u Burundi ntabwo ari cyo cababaje kubonana na perezida w'u Burundi ni ibintu bisanzwe gusa bobo bababajwe yuko batatubikiye ubwenge FPR yabwiye Nyarugabo nguzana ubwenge bw'abanyamurenge mbabikire mu gihe muzoza muje ahantu jewe nzoza mbaheza ubwanje aribwo mugenda gukoresha wibuke kuko Kibasumba yabonanye na nyakubahwa perezida w'u Burundi ariko kubera kuko yari yajanye ubwenge bwa FPR bigeze umva Scovia yavuga ntiyababaye kandi umuntu ni wa wundi umwe ni perezida Evariste umunyamurenge agiye kumubona ariko kubera kuko yajanye ubwenge bwa FPR ntiyababaye wibuke kuko Kibasumba yabonanye na perezida Tshisekedi ariko kuko yari yajanye ubwenge bwa FPR ntibyabababaje ariko bababajwe yuko batatubikiye twajanye ubwenge bwacu nukuvuga ngo buriya bwenge buraducitse nico cababaje naho kubonana na perezida Evariste nibisanzwe nabo babonana nawe barabizi ariko nibaba bashaka ngo umuntu agende ajanye ubwenge bwabo cyo nico cababaje kuba batametiriza ubwenge bwacu ngo batubikire bese baduha ubwabo aribo dukoresha ego Scovia mubona gute n'umuntu ameze gute kubo ubonye Nyamurenge Scovia ndekeza ko abanyamurenge
atanabazi n'uwo mubaza ngo navuge historique y'Abanyamulenge ndabizi ko yabafatiye hejuru gusa bamenye vuba cyane nuko bamubwira ngo vuga Abanyamulenge uko nuko rero ntacyo ari cyo ku Banyamulenge ntacyo no muvugaho ntacyo ari cyo ku Banyamulenge nta n'umwanya no mufatira ku Banyamulenge ntacyo Scovia azadutwara ntazodukiza ntazotwica ntazogira iki nawe nakanwa bitijije nyine kuri uno munsi uko batira ak'Abanyamulenge ka Rugabo niko batira na Scovia nawe n'igikoresho kiri aho baba bakoresha jewe sinofata umwanya ngo ndata kuri Scovia vraiment mbamurenganisha Scovia no mugore w'abandi nta umugore w'umugabo wiye gusa ariko avuga ko abari karagerageza avuga kubavugira Abanyamulenge yo ngubwira wewe uko ukoresha ukuri wofata umwanya nizera kuko Abanyamulenge imvugo Scovia avuga Abanyamulenge barazizi nta rurimi avuga tutazi ndatekereza kuko nta n'umunyamulenge nta nama yabaye y'Abanyamulenge ngo batore Scovia ngo atuvugire iwacu bazavuga ngo nimba ari iki ngo arirarika umuntu wenyine wakwirarika reka ndakubaze ubu nyine wosanga mpaye nkubura mu nzu mu wawe utantumye ko utampamagaye cyo kwibaza ugo rukundo niyo ntuze tugira amakenga cyane cyatumye nja kurima mu murima wawe ntagusavye wiwe utarimye icyo ni kibazo so zumve kugira ngo Scovia yaguruke ngo koravugira Abanyamulenge nta wamutoye Abanyamulenge bazi kuvuga bazi kwivugira barizi n'amateka yabyo zumve Scovia ararengana ni cyo kimwe nuko nabandi barenganya Scovia nawe namara mukashaka nawe ni inzara kuri amabuye y'agaciro urabizi ko bamuhazaga amamisiyo akaja muri M23 baramuheza sinzi ko wumvishije ko ikiganiro hariho ikintu babaheza ari ya leta y'u Rwanda ejo muri numvisha bivuga ngo se ngo muri kino kiganiro sinzi nimba ari ishyirahamwe ry'abanyamakuru ngo se ndacu baduheza ego so sigura neza nawe ni inzara cyo kimwe n'abari y'abandi n'ubwoba cyo kimwe n'abari y'abandi ariko ku Banyamulenge Scovia ntacyo ari cyo ndiyo nadutera ubwoba yes ijambo rimwe ku bwoko ubw'Abanyamulenge ijambo rimwe ku Barundi ku Banyarwanda ndetse n'ubundi bwoko bw'Abakongomani buri ko baradukurikirana no munsi ariko benshi bahagaritswe n'ubwoba n'izi ntambara ziri ko ziraba muri mu karere k'ibiyaga binini Burundi n'u Rwanda na Kongo no munsi yaboneka umutekano muke hagati ya bino bihugu biboneka neza yuko hariho ibintu bimwe byabanze gusubira inyuma bijanye n'ubutunzi igiko bavuga kambere ku bwoko bwacu nzambabwira ngo intambara si umwambaro mwiza si costume nziza si ishati nziza si karuvate nziza wishimira ngo reka wambare ngo irabereye no muri Kongo hari amoko 340 ngahe kugira ngo intambara itwitirirwe n'ubuhanya n'ibyago n'amakuba rero izo zindi nzira bacamwo zose ngo kuja ku manifeste no kugira gute abana b'Israeli bava mu Giputa baja Israeli rwari urugendo rw'iminsi 2 ariko bagubwiye imyaka 40 ushobora guca reka ndakubwire frere ushobora gukemura ikibazo iyo ngikemuye mu buryo butari bwo ntakaza energy nishi atakaza umwanya munini atakaza ingufu nishi atakaza uburyo bunini ariko hari izindi nzira nocamwo zoroshe zokemura ikibazo dushaka kutarira dushaka kutaboroga dushaka kudahunga nta kindi no kwitandukanya n'intambara uno munsi ya declaration ya Matama yavuze ngo arahagurutse kurwanya leta ya Kinshasa none yosubira akavuga ngo ibyo mbivuyemo azaho yaciye mu gutera ubwoko bwacu makuba akaga nubundi yanzira niyo yocamo kwiga kuramo niyo nzira yonyine na ivyo bindi byose namabavu bizabasigira n'umuruho n'icuya bizabasigira cubusa ico mbwira akarere urubyiruko rw'akarere u Rwanda Burundi Kongo Tanzania n'ibindi bihugu abasore batoye abantu bakuru ko barakura bari bose baba batera irwano
ko barakura. Kagame ntagisigaranye imyaka 30 yo kubaho. Ugereranije imyaka afite nakora myinshi, ntabuze imyaka 60 na 70. Rero nageze 100. Igihe ciwe cyo kubaho kisoba kirangiye. Ariko napfa ntazopfana ibi byago yaduteje. Azabidusigira. Tuzasigara dusibisa ibi byago yaduteje. Rero niba birebe. Ntabwo twokwemera nk'umuntu umwe cyangwa umugumwe cyangwa parti imwe mwe duteza akaga kangana gutya. Bisabye gufashanya, dufatanye twese. Kandi aka kaga ibibazo biterwa muri Kongo, aya marira yaje muri Kongo, twitegure ko mu minsi iza azagera no mu Rwanda. Aya mabomba yavugira muri Kongo, yindi minsi azavugira mu Rwanda. Ico utera nico usarura. Ari amabomba si amabomba gusa, ko ratera urwango muri Kongo. Rero bari abana baba bakurana na ruya rwango, ukabona isakuraze urwango agiye gupfara gusigiye abanzi benshi, abagusize mu kaga gakomeye, ubuzima bwawe waburiyandanje. Abanyarwanda FPR nibasiga muri rwango muri iriya zabasiga mu kaga umunsi n'umunsi, kariya kaga kazabakorako. Simvuze ngo uno munsi yobagira, ariko ruya rwango rubagose, ruya rwango batera mu Burundi, ruya rwango batera mu Bugande, ruya rwango batera muri Kongo, ruya rwango batera muri Tanzania, bafite akaga. Nibo ba mbere bakagombye kwiyamiriza intambara gusumba twebwe twamaze kuzibamwo, turazimenyereye kandi ko turaje kuzisohokamo, ariko nizibageraho zizaba ziremereye gusumba. Murakoze. Yes, ndagushimire cyane nanje wakoze akanya ushobora kuduhereza kumbure no kwitaba ubutumire bwanje no kuza kugira ngo ushobore kugiyagira hano onya mu kibanza ciza. Nari ntekanye cyane. Urakoze cyane, nayo ndishimye kuba twongeye kuganira na wewe. Minsi yari haciye kandi ukaba wongeye kunzana hano ahantu heza cyane, hari uruhuka, hari akayaga keza, wumva utekanye. Merci beaucoup wose wadukurikiranye, umukongomani, umurundi, umunyarwanda yareka yadukurikirana hano onya. Ndagushimira cyane gose. Nongera kandi kwibutsa ahantu twari turi mu kibanza ciza ni mu Carama, neza na neza mu Gahahe, mu kibanza ciza ni Mico Garden, ahantu hasa neza, kibanza kuruhukira ciza, akayaga keza. Usa umukunzi wawe mushaka gutera amacaye kuyaga neza kugira ngo kumbure mushobore guhanahana ivyumviro n'ahandi hantu ho kuruhukira. Uri mu diaspora uje mu Burundi, n'ahandi hantu ho kuruhukira atari hano onya. Asante sana.